Inyuma yuko kuri uwa kane urumuri rw'amahoro ruraye mu ntara ya Cibitoke, kuri uyu wa gatanu rwakomeje rumurikira iyo ntara, aho rwaciye rugahagarara n'inkinyeshenza muri komine Mugina n'Imabayi, rwaciye kuri lycée communale Ruseseka, aho umukuru w'intwararumuri buramatari w'intara ya Cibitoke, musitanteri wa komine Mabayi bari kumwe n'izindi ndongozi baciye mu bikorwa rusangi vyo gushira isima mu birasi bishasha biri kw'iryo shure. Ibikorwa two twakora byo kugira ngo dushire muri bino birasi muri zone ya Mabayi kuva Ruseseka kugira ngo abanyeshuri baze bigirana hameze neza. Rero twayabikingurukire cyane urumuri rw'amahoro ko n'urumuri rwiza cyane tweretse ko mu by'ukuri muri intara hari ibikorwa bidasanzwe bikurakoreka. Rukiri nyene mu ntara ya Cibitoke rwaciye rufata inzira aho rwaciye Indora muri komine Bukinanyana kwerekeza ku rubibe rugabura Cibitoke na Kayanza. Umushikiranganje wa mbere buramatari w'intara ya Cibitoke, musitanteri wa komine Bukinanyana, musitanteri wa komine Mabayi n'abandi barongozi ngo rumuri baciye barutwara kurushikiriza buramatari w'intara ya Kayanza, aho yari yaherekejwe n'imvukira z'iyo ntara harimwo umukuru w'inama nshingamateka, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umuhuza w'abarundi n'izindi ndongozi zo mu ntara ya Kayanza.